Kirikou yanditse ati intsinzi iva ku bikorwa, intsinzi iguzwe ntaho ihuriye n'intsinzi. Yes. Muri uyu mwaka wo guturaguritsa hari abo tugiye gutuza bagize ubwoba cyane. Bano basore I love you Buja Flava. Nukuvuga ati kumbe ryari izina gusa, dorare ntazo mufise. Ati ndagukunda Buja Flava. Oh yes, what's up bakunja Manoti Entertainment, iyi ni ba Manoti TV. Jewe unyumva inyuma ya kamera nyita Manoti Promoter Rometre de Ceremony. Ya murazi Manoti Promoter ndindenja inyuma ya kamera iba ari inkuru idasanzwe, iba ari inkuru ishushe, iba ari inkuru ebana igitwika muri uyo mwanya. Yaga nashimye kuvuga nti reka nje inyuma ya kamera imbere yuko ndondera Masterland nkamuzana imbere ya kamera mukamubona, reka Manoti Promoter nje inyuma ya kamera ndabwire inkuru ishushe ubunyene rikiraba. Yes, ndiko ndaraba ku isaha yanje ni gihe isaha 5:30. Yes, ni minota 30, aho ni saa 5 z'ijoro ni minota 30, aho mbona inkuru itwika, mbonye inkuru itwika navuga nti reka ingene ndayivutse. Yes, murazi Manoti Promoter ntabwo no bapfushiriza. Yes, ni inkuru itwika aho ni mu gihe no musore Masterland ariko atana mu mitwe n'umusore Kirikou akiri kuva muri Bantu Boy. Yes, Kirikou akiri kuva muri Bantu Boy basane ko bagenda abaterana amajambo kuntu ya Manoti Promoter ntabwo no bahereza murabizi. Ndi munyarusaku ntezo yakuca ubwo rusaku ndaruzana mukagumva. Yes, mutire genze gute aho nk'abakurinda gukurikirana ba Manoti Entertainment kuri Facebook ndetse inkuru mwari mwayibonye yuko Masterland aherutse gutahana agashimwa ahetse gutanga umuririmbyi wa mbere yakoze neza muri 2020. Yes, kunsamirizi RFM amaze gutahana ako gashimwa, ariko harabo bitaguye neza, haraho babonye ko menga hari ibintu vy'amanyanga batashimye ko vyigumizamwe. Rero aho twavuga nkuno musore Kirikou akira, aho biboneka ko areka agenda yandika amajambo atandukanye kuri status yiwe ya WhatsApp. Yes, ariko na Masterland ntabwo yahagarikiye, aho nawe yagiye amwishura na team Master Music yiwe yose bagiye yishira bagishira uwo mutipe Kirikou. Yes, aho navuga ko na Bantu Boy bwayo itashimye ko iyo ntsinzi ari yukuri. Yareka duhere kuri stati yande, ngere mpere kuyande, reka mpere kuri stati ya Kirikou uko menga niwe yatanguye kwandika. Kirikou yagize ati intsinzi iva ku bikorwa, intsinzi iguzwe ntaho ihuriye n'intsinzi. Nkuko muri ko marayibona ko masanamu kuri iyi ni stati ya Kirikou yanditse ati intsinzi iva ku bikorwa, intsinzi iguzwe ntaho ihuriye n'intsinzi. Yes, aho ni Kirikou avuga ko intsinzi Masterland we yaronse ntabwo ari intsinzi nyakuri, ntabwo ari intsinzi yaharaniye, ahubwo yoba yatanze amahera ku bari muri jury muri RFM kugira ngo bamuhereze amanota Masterland atahe nk'uwa mbere, ariko akavuga ko Masterland ntabwo yari kuba uwa mbere. Yes, ni Masterland ntabwo yicaye, nawe yarishuye uno musore Kirikou. Imbere yuko ndabwira ivyo Masterland yishuye Kirikou, namenyesha yuko naho mwumva ko Kirikou ariko asa n'uterana amajambo na Masterland naho bavyandika ku mastati, nabwire yuko Kirikou ntabwo yabaye wa kabiri. Ikintu gitangaje cyane, Kirikou ntabwo yabaye n'uwa kabiri muri iryo higanwa. Murashira kweza tuwabaye wa kabiri ninde? Yes, ndaza kuza ndamubabarire. Ndibutsa ko muri iryo higanwa harimwo abaremvyi bagiye batandukanye, twari dufisemwo Miss Erika, dufisemwo Benturo, twari dufisemwo umuririmbyi wa gospel bita Kamikazi n'abandi bagiye batandukanye. Ya ni Masterland maze kumva iyi stati ya Kirikou avuga ngo intsinzi iva ku bikorwa, intsinzi iguzwe ntaho ihuriye n'intsinzi. Masterland nawe ntiyatebeje, yahise amera nk'uwishura Kirikou nawe abicishije kuri stati nkuko na Kirikou yabicishije kuri stati. Masterland yahise yandika ati ndabona muri uyu mwaka wo guturaguritsa hari abo tugiye gutuza bagize ubwoba cyane. Bano basore rero cyane bakundira barakosorana nta gucisha hirya no hino, bameze nka Manoti Promoter. Mbonye ikintu siniri ngo ndacisha hirya no hino, nterera ko kameme muranzi guca hirya twabihebeye amakinga, mugani wa big fashion of yeah.
avuze ati Masterland yavuze ati ndabona muri uyu mwaka wo guturaguritsa hari abo tugiye gutuza bagize ubwoba cyane. Ibintu birakomeye cyane muri no game, ariko Kirikou nawe ntiyahagaritse yahise yongera ashira kuri stati kandi avuga ati Kirikou yavuze ati sha faranga ni musema kweli. Yavuze ati sha amafaranga ni mvuga kuri, ni kuvuga ngo ufise ifaranga ntace wobura, n'abarundi barawuciye ngo ufise ifaranga gibihiye ya naho nyene. Ariko nubundi naho Kirikou yavuze ko ntibahagaritse kumwishura. Masterland ngo yahagaritse, ariko haciye haza uno musore wiwe, uno musore Momo Melody muramuzi muri Master Music, yagiye akora indirimbo zitandukanye. Yanditse ati kumbe ni jina tu, yani dollar hakuna, I love you Buja Flava. Ni kuvuga ati kumbe ryari izina gusa, dollar ntazo mufise, ati ndagukunda Buja Flava. Ya bisigura ko ntuze ya Momo Melody yashatse kuvuga ati kumbe abo bantu bavuga ngo Masterland yaguza amajwi, Masterland yoba yatanze amera kugira ngo amugire wa mbere, ni izina gusa nta mafaranga bafise. Ya tuje twongera tugaruke kandi sindaheza kubasomera, ndibaza muri ko muragenda mubibona ku ma video, mugenda mubibona ingene bagiye bishurana. Sindaheza kubasomera, situgaruka kuri uno musore Shinobi muramuzi, Shinobi muri Master Music muramuzi, yagiye akora amahit song agiye atandukanye, indirimbo zagiye ziba iza mbere ku nsamire zitandukanye. Shinobi yavuga ati ina maana hamna hera nyinyi, the master of plan Masterland. Bano basore ba Masterland, bano basore muri Master Music barakosora, nta bintu byo kuri goracisha hirya no hino, oya baterera ko bameze nk'amanoti promoter, ntabyo gucisha hirya no hino. Ya bisobanura ngo nako Shinobi yanditse ati ina maana hamna hera nyinyi, the master of plan Masterland. Bisobanura ngo biraboneka ko atamahera mufise, ati master, ati mwarimu w'imipango, mwarimu w'imigambi ni Masterland. Mwarimu w'imitwe ni Masterland. Yes, nababariye kandi ko nza kubabwira uwabaye wa kabiri muri iryo higanwa. Nabariye nkuko mwabibonye ni Masterland yabaye wa mbere, wa kabiri aba Ephraim muramuzi, yagiye akora indirimbo zitandukanye. Ephraim yakoranye indirimbo yitwa Turete na Bifeso on the Floor. Ni Ephraim yagiye akora ibikorwa byinshi muri uno muziki muramuzi, ni umutsora ariko aravugwa cyane muri no minsi. Uwa gatatu caba Kirikou akiri kuva muri Bantu Boy. Yes, je wumva inyuma ya kamera uranyita Manoti promoter Rometre de Ceremony. Iyi ni ba Manoti TV, tubwire tigira subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Turanezerewe cyane nawe umaze kubikora, ujya musi bikora, twaranezerewe cyane. Ntancuti nkamwe mugira amanota n'amanoti. Bye bye, be blessed.